NZIYA Phoibe nkorera muri état-major général de la force de défense nationale du Burundi, nkora mu biro bijejwe ivyo gutunganya ibijanye n'iterambere ridakumira biro genre. Nubwo kuba mu gisoda ari vocation, maze gushikayo byose usanga bishoboka. Mu buzima bwa misi yose igikuru ni guplanifia, ni kuorganiza, hanyuma ugakordona. Udaplanifie, udashaka kuorganiza, udashaka gukordona, haba mu buzima bwo muhira, haba mu buzima bwo ku kazi, byose wosanga byakunaniye. Mu gisirikare cyacu cy'u Burundi barategura, hanyuma bakaorganiza ibikorwa byose biri planifie, hanyuma bagaheza bagakordona ngene byose biteza kubashemne. No muhira rero iyo dushitse muhira naho nyene tuba twarabiteguye tukabikorerako, ukamenya umwanya wawe après les heures de service, kamenya uja kuwujera muhira, ni washika muhira bigenda gutya, wabiteguye gutya bizogenda gutya, hanyuma rero ugacona kubikora neza. Hanyuma abana akabasanga muhira ubwo nta kibazo bagira. Yego badukeneye naho uri muhira baraguhamagara, kuko mu gisoda nta mwanya ufise ubwa ngo wogerayo wawe cyane, kuko bagukeneye uteza guca ugenda. Ariko ibyo byose uba warabitego mu buzima ngene bizogenda. Hanyuma rero ibikorwa byo muhira urabikora nyene nkuko kandi bose babikora, nkuko n'abafame bandi babikora, iyo bageze muhira barabikora. Ariko iyo service bahamagaye baragenda bagakora ibyo bakora. Bijanye n'andi bundi buzima bwa misi yose kuvuga ngo wodandaza biragoye cyane, nko kubikora uri umusirikare biragoye cyane. Ariko navyo nyine umuntu yagerageza, ariko usanga kenshi kubera uwo mwanya ucubura, kenshi usanga wagize sheke. Iyo ndi mu mahanga birambangukira, guko avant yuko mba déployé ndasibisa des formations zizomfasha kumenya uburyo nshobora kuzokwitwara hariya. Par exemple ivyo bita la gestion du stress barabitwigisha, hama ukagenda uri préparé kandi ukagenda warateguye umuryango, umugabo umufise ukagenda mwateguranye. Dufate nka je mon mari il est policier, dufise les missions presque ziri zimwe, ariko turaparvena kubiyaga neza, tukagira partage d'hore mu nzu, ntari agashobora kunkorera mu ngata, hanyuma nawe atari nkamukorera mu ngata muhira, kugira ngo ubuzima bw'umuryango bubandanye. Geze hariya naho rero n'akazi urahazi kagakora neza, guko uba warabiteguye. Amakuru menshi turagira yuko dufasha kugira ngo tuze dukora akazi neza hariya atangorane. Ariko naho benshi hariho ukuri bataramenya, mu gisirikare byose birahari, kuko d'abord ni navuga kari hariyo ama resources menshi cyane, kuko mu gisirikare d'abord baraguhemba, baraguforma, hanyuma kandi abibaza yuko hari ibyo bitoshoboka nk'umukobwa byatoshobora, kubera bavuga ngo yo kwibaza ngo bimwe n'iby'abagabo. Je nabonye yuko ntacyo novuga ngo ni cy'umugabo gusa cyangwa ni cy'umugore gusa. D'ailleurs à Kervea rien n'est impossible. Mu gisoda c'est la formation d'abord, formation de base tuyikorera hamwe twese. Tumaze guheza formation tuja mu kazi kamwe twese, nta na kimwe bavuga ngo ni cy'umugore cyangwa ni cy'umugabo. Ahubwo icyo nabonye cyo umugore ariyo atuma haba des améliorations zidasanzwe, kubera haca habamwo partage d'expérience. Burya hari icyo umugabo ashobora kuba akora neza cyane, hama n'umugore akaba ashobora kuba afite icyo ashobora gukora neza cyane, bariko babikorana rero haba partage d'expérience, hama bik'influence la complémentarité. Iyo maze gukora muri complémentarité bose rero baca batenya resultat zisatisfeza bari hamwe. Hotera kamo abakobwa ko boza mu gisoda kabisa. Mu gisirikare nta kintu kimwe kibuzeyo, nta n'igiteye ubwoba kirimwo, byose ni isfi yuko witegura moralema, hanyuma ukaba ubikunda. Nta na kimwe d'ailleurs akarorero barakabona kuri twe twacinjiye imbere yabo.